man imbere eba Ino. Iyi tubanza kuyibona kwa. Iyi tubanza kuyibona. Naho nyene ane kuri beach Bukuranje imbere man imbere eba The monster! Honyora ngaha mama. Ndiko ndakora akazi mutangane kuri video n'ivyo. yo gukorera igitaramo hanze yari yifashe gute? Ubwa mbere nkorera igitaramo hanze umbajije experience ubwa mbere ngira ni incuro zishika nk'ijana. Urumva naronse amahirwe yo kuzandajayo kuvuga yuko mbizi kurusha abandi bantu mugabo nuko bivana n'ibikorwa no banakoze hama abantu bakavyakira neza kandi n'abandi ntibacika intege ahubwo bagume bakora bagira inzigo canke iki ahubwo bagira inzigo iri positive avuga ati pourquoi ujyanye kendari nibakore hama bakoze bazobona matoke mu Kiswahili. Umaze igihe kingana gute? Depuis décembre. Turi ngaho nyene kwanza konkisisana umaze gukora ibitaramo byinshi hanze ariko uravye wari mu matongo atandukanye niki kintu wibaza ko itongo itandukanye n'izindi wari umaze gukora mu buzima bwawe bwose muri aya matone yego wari uri mu no à chaque fois urabona à chaque fois iyo ufise ibintu bishasha uhinduka mushasha nawe nyene urumva kandi uronka n'abafana bashasha urumva nkuko par exemple nkuko na performing za 2009 za 2010 c'est pas pareil nkuko tu vois donc nuko haba hari ibintu bishasha so urumuririmvi urumusani urabika kantu kiwawe gashasha kugira uzorugoma wongereza abafana wongereza kanovera. Twarabonye amafoto muri kumwe na Bruce Melody yo mu gihugu cy'u Rwanda Big Forest benshi baravuga bati hari igikorwa kiriko kiraza hari n'amakuru menshi akora avuga ko mu iki giteramo nato tutarashikira ibikorwa vyavyo ngira tso kubivugira hariya Bruce Melody mushaka kumuzana i Bujumbura ayo makuru bariyo
hajya kujudging ikintu kitaraba ni fo urumva yashobora kuba yari foto kuko si ubwa mbere sindi wa muntu wo kuza ndavuga ngo Brist ngo turazinanye canke iki mugabo dusanzwe tuzinanye ataraba no mu stare wa danger ni washaka mugabo twe dukora ibintu kimya so twahuriye hariya nk'umugenzi nk'iki aravuga ati ebana ifise ko mugana ari hano yoza tugasangira agacupa ni urumva twari twicaye nk'abaririmbyi nyene nk'abagenzi nyene hama nimba hari ikintu naco muzocumva wabana ni wengi ba ni wengi turacari ngaho nyene akabazo gasigaye kugira ngo ibindi ndabibaze ejo ari tariki ya 21 kwezi kwa ruheshi Burundi n'isi yose burahimbaza musi muza makungu wari umuziki uri umuntu afise imyaka irenga 20 muri no muziki wo kubaza utanga igicapo cy'uno muziki wo Burundi ukitanga gute igicapo ni jendi ngaho nturindire kurondera handi ni jewe deje ndi gicapo so nabandi barabire kuri jewe wakoze ama concert menshi cyane ndetse hariho n'izindi concert zari zamaze kuba officiel bavuga ko zizoba ariko muri ico gihe ntizabaye hariho n'indi concert bita Kigali yari kubera muri Angleterre ntiyabaye mbega habuze iki niyahingorane habaye kugira izo concert baza yuko narabivuze sishobora kandi kubisubiramwo utaravyumva nagende kuri Facebook yanje canke iki azomenya impamvu so nta mpamvu yo kubishubiramo ngaho watembera mu bihugu byinshi cyane ndetse bibamwo abarundi mbega ishusho y'u Burundi wayibonye gute mu bindi bihugu bitandukanye na cyane watembereye ishusho y'u Burundi imeze neza itari kuba imeze neza nari kuba njayo imeze neza cyane so abantu twabaririmbyi ntibadebukigwe nkuko nabivuze kare nibakore ama bazobona akarusho bamaze gukora kuko ntushobora gukora uno munsi ngo uno munsi cugira umusitari watari nuko twabikoreye kandi nabo nyene urumva hajya buke bushikana usira bakumugeze Big Fizzo yatari mu gihugu cy'u Burundi umenga ari mu gihugu cy'u Burundi bivanye na bimwe agenda rapostinga tubona umenga ari hanze ariko abari mu gihugu cy'u Burundi nijya yebanga ukoresha na cyane ko ubandanye uvugwa na cyane mu gihe utari mu gihugu cy'u Burundi cy'amavuko subiramo yo question wavuze iyo utari mu gihugu cy'u Burundi uravugwa cyane iyo wasohotse ukaja mu kindi gihugu uravugwa cyane nk'ukibarizwamo nijya yebanga ukoresha baba bankumbuye tout simplement nta kindi baba bankumbuye kandi na absence yanje baba bayumva so sinovuga yuko ngo nubuhinga canke iki nuko na karesije sije nihaye iryo zina iyo umuntu yisugikundira urumva absence y'umuntu barayumva barayibona kandi ari hanze baguma nyene bamusolicita bambye ati garuka turagukumbuye so nta buhinga buniniya nta base sinzi kurabona nta ma base je nkora je nshira ku ifoto ikaba ya trendize deja finito bimwe mu byatumye ugaruka mu gihugu cyawe cy'amavuko nibihe nuko ndo murundi mama nagindi nuko ndo murundi ntegeza kugaruka na Yesu azogaruka Yesu hapa ari wavuze ngo bujya Fizzo no mu diaspora nawo muvyikawusha umuntu ashaka kuba mu diaspora mugabo ufise ahantu wavuye urumva ufise amamuko yawe nabaji bose bari hariya bafise amamuko yawe so sinogenda hariya nishime ngo ndo mu diaspora oya ubwa mbere ndi igihugu ciwanje igihugu c'amavukiro Fizzo kuguма nga canke ahejeje gahunda afise arasubira inyuma je ndi hose je ndi passepartout kuko ndi umunyafrika ndagenda aho numva ko nshaka kujayo nojayo mugabo kimwe gusa nukumenya aho umuntu ava nta kindi kuko utazi yuko urava utazi iyo wavuye nishobora kumenya yuko uraje urumva so niyo mpamvu tuguma tugaruka hano kuko ni igihugu cadukujije ni igihugu catureze ni igihugu twese urumva n'agaciro je kwitwa umurundi n'agaciro kuri je so tuzogwanura Burundi tubicishije mu muziki fara tuzobuteza imbere dubicishije mu muziki kuko nta wundi azoza kuduteza imbere atari twebwe nyene yego ukiri ngaho nyene Big Farious uravye urafise turamariza Triple F yamaze kuza kugushigikira uravye Big Farious Triple F yamaze kugushigikira Triple F yamaze kuza kugushigikira uravye urabona ko ari abantu bagukunda bimwe vyimva mutima sibisoromano cyangwa vyomekerana tukiri ngaho nyene nike kintu Farious akora kugira abandanya aronka igikundiro gisumba ico yatanguye afise yuko nitwa gikundiro finito Fizzo karibu sana Bujumbura. Safari ilikuwaje?
Safari kwa poa. Alhamdulillah nimefika salama. Ulikuwa unachukuaga ndege sana lakini niko sawa. Ulikuwa na muda wa kiasi gani huko Burundi? Toka Disemba. Toka Disemba. Yeah. So far ulifanya tamasha ngapi huko? Nimefanya tamasha kama 4 hivi. Kama 4. Yeah. Mapokezi na bado ninarudi tena huko. Mapokezi yalikuwaje? Mapokezi kama umeona kwenye video, sio mambo ya kuzungumzia tu ya bla bla bla. Video zenyewe zinaongea. So kwa kweli mapokezi yalikuwa freshi. Na saizi kuna japokuwa nimekuja kwa niaba ya ya festival, so naweza nikarudi tena. Ukijaribu kufanya vipimo vya mapokezi ya show zile, unauona wapi muziki wa Burundi na jina la Big Fizzo? Uko poa, muziki wa Burundi uko poa sababu unajua unapofanya tamasha nje alafu watu wanakuja kibao, inaonekana kwamba wewe unafanya kazi vizuri. Alafu vile vile bendera ya nchi inapeperushwa. So kwa hiyo miaka inavyokwenda mimi naona kwamba mashabiki wanazidi kuwa wengi na wanakubali kile kitu ambacho anachokifanya. Mashabiki zako walikuwa na maswali mengi kutokana na picha ambazo walikuwa wakiziona kwenye mitandao ya kijamii ukiwa na mastaa mbalimbali, wanajiuliza je, zitakuwa ni collaboration ambazo unaziandaa? Zile ni picha tu. Ni picha kama mshikaji wangu, unajua unaweza kukutana na mshikaji wako, mnakaa mmekutana na Mamtoni, alafu mnakaa mnapiga 1 2 3. Yeah, labda kama kuna kitu kinaweza kutokea lakini ile ilikuwa ni picha tu. Na watu kandi nibaza yuko nabo bari kuba fier yo kuvuga yuko haje abantu bagize ikintu cyitwa festival de turyohera cyane. Kabiri nisunze iki kwisunze iki kugira ngo umuririmbyi awushe kuri affiche. None umuririmbyi batamushize kuri affiche womenye gute ko aza kuririmba cyangwa umwemeze azo performing nawe muri festival y'Abanyarwanda. Twarabonye abandi baririmbyi kuva mu zindi mbere. Nisunze iki kugira ngo umupeti uyu muririmbyi kwa les artistes kandi barahara abasore bataje navuze amazina 3 kandi harabye ngo kubera no narabivuze ahubwo n'umuntu yambajije yaratangaye bwa bundi uri ntore ngasinzo kwa mandi bizo umisi yose kuko abandi baza mugabo no ngaha ni benshi cyane bahora barumwiraka ku bwanje ko je sinzi gushira inzigo cyangwa ko waba nkoreye ku cyangwa ko tukavuga ari mu genda aba talayi wawe navuga ati ujya il mérite ego